Uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 29 ndamukiza mu mwaka wa 2020 bwazindukanye igikorwa cyo gusarura imirima y'ibigori yatewe biciye mu makoperative sangwe yo ku mitumba igize amakomine ya Gashikanwa, Mumba na Nyamurenza ku mutumba Rutanga muri komine Gashikanwa. Ico gikorwa cyatewe iteka na Jules Aristide Ndatimana aramutswa umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi ari nawo wasize hamwe ayo makoperative maze baronswa ico kibanza cyo gukoreramwo cyaranguwe biciye muri mugambi wa leta wo kurimira hamwe imbuto imwe igihe kimwe maze bagasarurira rimwe. Jules Aristide Ndatimana akavuga ko uwo murima w'ihegitari 45 wo ku mutumba Kabamba warimiyemwo abene gihugu bo mu makoperative sangwe 16 bateye imbuto z'ibigori vya kijambere zirenga gato itoni, bakaba biteze umwimbu ungana n'itoni 225. Mose twazinduke kuri uno mutumba wa Kabamba, ni mutumba hari umurima munini cyane mubona w'ibigori. Ni umurima warimwe ku hegitari 45 z'ibigori. Uno munsi rero twazindutse gufasha abene gihugu gusarura uwo murima kugira ngo begeranye umwimbu bawushikane aho tegeza gushika kugira ngo uzubafashe mu iterambere ry'amakoperative. Uyu murima nkuko mubona no murima munini cyane, aha hantu ni kibanza cyategekanijwe n'igihugu kuzubakwamwo ikibuga c'indege. Ni kibanza cyose hamwe gipima hegitari zishika 70, ariko ubu murabona ko ibigori byabaye birarimwa ku mahegitari 45, hari hagisigaye naho nyene mu gihe gikurikira hazohava harimwa. Ico gihe rero uwo mugambi w'igihugu bayeho, igihugu cyaratanze imizibukiro kuri bene aya matongo ahatara ha leta. Hanyuma igihugu imaze gutanga imizibukiro, murazi ko muri ibi bihe turi mu bihe byo kugwiza umwimbu, twisunze icivugo cyanyene cyo mu gihugu cyacu cyuko umuntu wose ronka ico ufungura ndetse no mu mufuko wose ukaronka amafaranga. Twaciye mu kurindira ko umugambi uko ikibuga c'indege utangura, tuba turasaba abarongozi b'igihugu babijejwe ko babarahadutiza kugira ngo aha ko haba harapfa ubusa, tube turahakorera ico gikorwa cyo kugwiza umwimbu no guteza imbere abene gihugu. Niho rero twahava tugira inama n'indongozi mu ntwaro no mugambwe mu makomine ya Gashikanwa, Mwumba na Nyamurenza na cyane imitumba yegereye iki kibanza. Dufata ingingo ko amakoperative sangwe iyo kuri no mitumba ihegereye yoronswa aho iba irakorera iyo migambi yo kugwiza umwimbu. Niho rero twaca turonka koperative zishika ku 16 zaronkejwe ngaha, imwe yose ikaronka hegitari 3. Hariho n'indi koperative nayo nyene igwiza umwimbu, koperative yitwa SIAP nayo nyene yararonkejwe hegitari 5. Hariho na koperative icitegererezo, koperative ihurikiyemo n'indongozi mu ntara ndetse n'izindi cabwenge zo mu ntara, nayo nyene yararonkejwe hegitari 5.5, ndetse bakaba ariko barageragerezamwo igitegwa gishasha citwa mire. Muri rusangi rero ahakora amakoperative 16, ariko abarimye ibigori muri iki kiringo ni mitumba 14 ku hegitari 45 zirenga gatoyi. Nkuko twabikoranye n'abahinga bajejwe iby'uburimyi n'ubworozi mu ntara, mu cirwa twakoze kandi navyo byahavuye bikorwa ngaha ku rubuga, hegitari imwe yategwa ko ibiro 25 by'ibigori. No kuvuga kuri zo hegitari 45 haratewe ko imbuto ingana n'itoni imwe n'ibiro 125. Tukaba rero nkuko abakurikiranye muri abahinga bagiye baratubwira, turizeye yuko tuza kuronka umwimbu wababa itoni 5 ku hegitari. No kuvuga ko tuza kuronka umwimbu wose hamwe wababa itoni 225. Mwomenya ko uwo murima uri ku mutumba Rutanga muri komine Gashikanwa ntara ya Ngozi mu kibanza leta yatanze imizibukiro kuko hateguriwe umugambi w'ikibuga c'indege.